no munsi nafise sije iri special nshaka tuvugana ko nayo murabizi ko ndumudandaza murabizi ko ndumudandaza w'amabati ivyo ntimuze muvyibagira jewe ndandaza amabati muri Superbat uruganda rwa mbere rukora amabati meza ivyo ntimuvyibagire so rero ejo barampaye nimero z'abaenje urumva ndiko ndavuga n'abantu b'abaengineer abaengineer mutandukanye murabizi ko amabati ya Superbat ari kuri promotion hama ikindi cha Superbat ciza cavyo ni kubera ko Superbat ni uruganda rukora amabati ya Marfemel ndibaza ko atarundi ruganda narumwe mu Burundi ruraza ngo rukore ayo mabati ya Marfemel no kuvuga ngo n'abazoyakora muri kazoza maybe nibanaza nabazoba bashatse kuduko nabo tuzatwara inspire Lolilo ibintu yavuze ni ibintu bifise sens nukuri birafise sens mugabo naho nyene ntoya itumvikana nkugiye mwana ndiko ndamwiyumvira nimba yaratwaye inda none nyina we yitwaye nyirawe ntiyavuga ko yatwaye inda afite imyaka 15 mugabo rafiye la 20 ans unamusa abona ingwano yasena nyina ku social media yarababa Kene vyo kwiyibagira kandi abantu mbwa ngo muraba star hari ikintu kimwe mwibagira muribagira ko ngo bari mu star nkunda vraiment je ndakunda Alvin Smith Yesa wakunze ba Channy TV reka ndabikaze ngenda bashimira mu gwese mukomeje kudukurikira wabirana mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waburi muri diaspora kugira ngo big up son and don't give up narangeye ko ngo don't ever give up parce que gucika intege canke guheba ni kimwe mu bintu bituma dusubira inyuma bigatuma tudashika ku ntambwe dushaka kwihangiro y'ivyo twihaye niko riko kurasubira inyuma mu bintu vy'amafuti ibintu bidashobotse alors que wokora ukabandanya ugatera imbere guys jaho hantu mubona nicaye n'ahantu ndi akadabwira petit témoignage kugira ngo ndabwire ko gusubira inyuma bituma umuntu apfa kinyi canke bigatuma afata ateye imbere ahantu nicaye hari umugenzi wanje yampaye akazi ni mu kazi k'umuntu hama yari umuntu guys urana wawe ndi nyene wobona ugakenge paka umukengera kubera akazi kose n'akazi bien sûr mugabo abantu batabasi icizere cyo bazoba aba boss ako bagifise mu vyumvira ko ntabona inzira mugabo kugira ko ntagiving up aguma akora cyane biratuma umuntu agera kwiterambere canke bigatuma agera kwihangiro giwe rero nabambwira abantu ngo iyo usenga ukizera ugakora cyane ibisigaye Imana no kuri irabitsunganya guys wepfa gukora gusa ntucike intege ibisigaye biragenda fresh cyane yes it's begin mignonne kabutaga subscribe kuri Channy TV nagenda gusabe ugire subscribe hama dukomeze dukorane kugira ngo ibintu bikomeze gutera imbere kandi cyane yes no munsi nafise sije iri special nshaka tuvugana ko nayo murabizi ko ndumudandaza murabizi ko ndumudandaza w'amabati ivyo ntimuze muvyibagira jewe ndandaza amabati muri Superbat uruganda rwa mbere rukora amabati meza ivyo ntimuvyibagire so rero ejo barampaye nimero z'abaenje urumva ndiko ndavuga n'abantu b'abaengineer abaengineer mutandukanye murabizi ko amabati ya Superbat ari kuri promotion hama ikindi cha Superbat ciza cavyo ni kubera ko Superbat ni uruganda rukora amabati ya Marfemel ndibaza ko atarundi ruganda narumwe mu Burundi ruraza ngo rukore ayo mabati ya Marfemel no kuvuga ngo n'abazoyakora muri kazoza maybe nibanaza nabazoba bashatse kuduko nabo tuzatwara inspire nuvuga ngo Superbat apa yuko uruganda rukora amabati meza ni n'uruganda rwa inspire yandi zindi nganda zose kandi rukora amabati akomeye cyane rero guys nimwe mugicika intege ngo mumvirize abantu bababwira ibintu bidashobotse iyo umuntu akubwiye ikintu nk'ubunye bamaze mu gihe Superbat kirakora cyane ni byiza ko mwishikira yo mukaraba no musene nagizuga umugana nishagura abantu baba baderaza amabati ya baba bamaze gukoresha amabati ya Superbat ga telefone aba engineer ubunye ni hayihangiro yuko nzofata umunsi nkirirwa natembera ahantu bariko barubaka nsaze umu engineer atakakoresha amabati ya Superbat ndamukubita mu kof tugwana parce que moi je comprends mal ingene ayo mabati ari mal femelle mukaba mubizi neza aba engineer mukaba mubizi ingene amabati agwira hama nimugende kugura amabati muri Superbat no come on genda mugura amabati
mwubakisha inzu amabati akomeye hama amabati afise imigongo ya marfemere no kuvuga ngo yenyene namabati akomeye apa yuko akomeye no kuvuga ngo aranagwira. So guys mukomeze kugura kandi tubibuza ko turi muri promotion hari abantu bambajije ngo amabati ari muri promotion ngo naya navyo ku bantu mutabizi namabati ya beige 28 niri muri promotion kandi mugende mugura amabati vraiment muri benshi mugende murangire n'abantu inshuti zanyu mbona abantu basakaza amabati après inane ugasanga amabati yamaze gucuya amabati yamaze kumera n'amabati yamaze kugwa ingese mugabe bikoresha amabati n'imisumari yo muri superbat nababwije ukuri ko ibintu bigenda neza cyane. So guys ndabatumiriye rero kugura cyane amabati yo muri superbat Burundi mugende muri benshi. So iyindi suje nashaka tugaruka ko ni suje imaze iminsi iriko iravugwa mugabo sishaka kwiteba ko cyane ni suje guys ndababwira je gituma nkunda gukora mu buryo buri special canke mu kwiruka hari abantu bavuga yo none minyone wewe kutaronka umwanya wisige ugira iki guys je ndababwira mutashanga siko mutaniona mie avec à notre époque mutasema muri siyo minyone kweli ningine niyo nundi muntu ko icyo gihe nzoba ndi baby nyene iyi baby iri kuri urabibona iri kuri ndri ubu unye ndi concentre n'akazi nakazoza kandi kazoza uri mu jeune ugategura no munsi ntushaka kuvuga ngo uriko urategura kazoza wisiga wimakiye ahubwo biye birago bon du moins hari abantu bisiga bien sûr sindiko nda blaming abantu bisiga kubera ko souvent abantu bisiga base ngo ntibakora mugasanga toujours du lundi au dimanche uri muri maquillage usa neza vraiment tiye au top mugasanga mu mutwe nta kintu kiriyo. Guys tubanze dukore mu mitwe yacu umubiri wawe azogege tuwitaho dusa amafaranga apana ko amafaranga yo kwikora tubera intambamye yazobara amafaranga menshi kandi cyane bisaba ko uzoba wakoze cyane kugira ngo ivyo byose ubishikeko. Rero guys nimbura umukobwa wifuza gutera imbere menya neza ko iterambere ryawe rifatanye n'ivyumviro vyawe reka kurindira amahera ava muri bashukadadi nabo nyene mwe muratuma abakobwa badakora. Je kintu kimbabaza kintu kimwe shaka kubaza bagi abantu si usanga barondera abana bangana abakobwa bangana n'abana babo ugasanga umuntu ari namuye ariko arondera umukobwa angana n'umwana wiwe. Umwana wawe no kuvuga ngo ishire mu kibanza cy'umuvyeyi w'ujya mukobwa iyo bari umukobwa wawe iyo bayari umugenzi wawe iyo bari inshuti yawe iyo bari umwishwa canke umuki muvyara wawe wari kwemera ko akora ivyo bintu byose ndibaza ntiwari kuvyemera mugabo wewe uri ngaho mu modoka yawe umwana baraje uramuhaye miliyoni uratumye adakora uramuhaye miliyoni zibiri uramuhaye imodoka mugabo mu mutwe ntazoshobora kubakoresha paske yamenyere kurya ivyaha gusa basi nimufamo yabaha mugabo mubigisha n'ingene bakora ngene barondera amafaranga. Non c'est pas possible, moi je peux pas comprendre. Non how nimumenye ko Burundi bweje muri ko murabwica kandi burya ikintu umuntu agira mu buzima nawe kiramukurikirana iyo atihanye bien sûr kuko Imana inyembabazi mugabo mugerageze vraiment mutraite abana banyu cyangwa mutraite abana babandi nkuko mutraite abana banyu ntiwobona umwana wawe aragendera mu bagabo ngo mvura nezeyo nico gituma utegezwe no kubona umwana w'uwundi muntu umukobwa w'undi muntu niyo yaba yambaye ubusa niyo bagize ko mumara nk'umwana wawe parce que nawe urafise abana nawe ni wari twashuka dadi ukandura umwana w'imyaka 20 ufise umwana arenza 20 ans ufise umwana nyene. Guys ndabasavye vraiment shimitse mukora ibishoboka byose musubiza agateka igihugu cacu nticaremye nticaje kera hari imico n'akaranga abantu barubahana bakiyubaha mugubu biragoye kubona umugabo yiyubaha akaba amahoro n'umugore wiwe usanga kenshi bari mu bandi bana bato cyangwa ugasanga n'abagore nabo nyene babaze gutibanga ari mu masore ibiki bana yanze ndabasavye ikigongwe mwiga gukura amaboko mu mpuzu kuko ikora cyane rero nta mwanya bironkera please muko bishoboka byose vraiment ndabibasavye. Hama
ikindi tushaka kuvuga gatoya ku bintu bimaze iminsi biri ku ma social media rya nkuru ya Lolilo na Channy Queen. Guys, rero ibi byose ni inkurikizi yo kudakora, ni inkurikizi yo guta umwanya kabisa. Ni inkurikizi yo guta umwanya mu bintu bidakenewe. Urazi Lolilo ibintu yavuze ni ibintu bifite sens n'ukuri. Birafite sens mugabo naho nyene ntoya itumvikana. Ni gute umwana wawe bon jero uruba nahiga ba guys reka ndababwire muri kujudginga umwe yaraje avuga ivyo mugabo je sishaka kumva ingene no munsi ushaka kuza kuri social media ubu riko bihamenya abatwenzi kandi je nimwabona ndiko ndavuga umunsi mwibazo byanje kuri social media kuri muze mu ntera amabuye niyo nogira n'ikintu n'umuntu tugashwana inbox niyo ari umuntu hazwe umuntu w'umustar umuntu aza ko mumbaza ko nzogutera nibuye parce que kuri social media so bakemurira ibibazo Kugiye mwana ndiko ndamwiyumvira nimba yaratwaye inda none nyina we yitwasa nyirawe ntiyavuga ko yatwaye inda afite imyaka 15 mugabo barafiye la 20 ans una musa abona ingwano yasena nyina ku ma social media yarababa kene byo kwiyibagira kandi abantu mbwa ngo muraba star hari ikintu kimwe mwibagira muribagira ko ubuzima kugira ngo tububemwo nebisaba ko uburi uzwi canke utazi ubuzira sa ku managinga kandi mu managinga urondera amafaranga guys turondera amafaranga mu mutekano ntangere mu buryo bwinshi bundi kwamamara ni vyiza kuko uragira abafana no musafana bariko barabafasha iki abatwa no ravuga basi bariko barabafasha iki uretse ko tout simple baba basambura nabo nyene bakaza bagatuka hari abafana Lolilo bangagatuka hari abafana Lolilo bagatuka Channy Queen hari abafana Channy Queen bagatuka Lolilo mugabo guys kinga muntu mwari mukwiye kumenya nuko nta muntu numwe yagakwiye gutuka mugenzi we ngo ni kubera ko ngo ibi nibi biriko biraba no we have to be mature tukamatiyo mu mitwe yacu tukamenya ko ibintu byose biri ku mafaranga je nk'undi ko ndiyumvira eske ufise amafaranga uri concentrate no kondera amafaranga eske wakwiruka muri ibintu by'isako byo ku social media wapi abantu abastane mureka bagoma badutwa kubera ko baba batuka je sindiwe kuko ori yo kurondera amafaranga je nk'ubu hari umustar nkunda vraiment je ndakunda Alvin Smith en fait ibintu byose yogira ubuntu bwose yogira buri bizarre ubuntu bwose yokora butandukanye n'ubwo wowe kwibaza mando type irese yo kurondera amafaranga ararondera amafaranga kandi abishamwe umwete rero muri bege abantu baba bakwiye kutwigisha batwigisha kurondera amafaranga nuko kw'Imana twigire ku bantu nyene bafise tona afise target tuzikora ntozeye Alvin Smith atakazi nakamwe yatinya gukora je kuva ndamumenye nta kazi nakamwe yatinya gukora kuva tumenyanye narabone karakora n'ama entreprise atandukanye ugasanga nyene n'umuntu ariko inspire abandi ba jeune kuko wasanga ari karakora wasanga ari umuntu nyene karakora cyane mugabo toi tu es là avec ta tête vide uje uri ku social media jewe ibinini no dutegeza guca ubwenge tukamenya ko ubuzima man dutegeza kubu challenging siko butegeza kudu challenging ngo dutegeza kubu challenging tukamatiyo tukagira ubwenge bwinshi mu mitwe yacu kandi ivyo nye bisaba ko uburi umuntu yiyumvira kuko umuntu atiyumvira usanga nyene tuje ufise ubwabuntu bw'uburofa buciriritse butagira umutwe n'amaguru mugabo bifise ibintu muri wowe ufise ukora mushinga ama business yawe niko umuntu akubwira ngo umwana si wawe kandi hari amadeni umuntu ashaka gupimisha akaraba akavuga ati uyu mwana ni wanje niko umuntu ashaka kuvuga ngo ibintu biri man mu Burundi bwateye imbere ngo mugabo ngo atwayinda shana nawe ko yimutwaje afise 15 ans ngo ntandera afise come on aho gose batwaye siko ngo ntandera bari afise kuko nawe wawe nyina wuye nyene mwavyaranye yimutwaje afise 15 ans 16 ans comme ça 17 ans je pense yarakiri mu adolescente none ari kuvuga ngo umwana ntafise indero cumva uri kumubwira uri kumuhana message ko nyina watandera afise kandi ari we wayimuteye so guys twige ko amateur dukuru ubustar mu mitwe yacu dukuru ibintu by'uburi bra buntu buciriritse dushaye ibintu biri bikomeye cyane so nta kindi rero numva nababwira nashaka kubabwira ivyo ari uwumva yumve
arubwira amatwi agisha yumva ariko ndababwira ko muri Superbat dufise promotion turondere babagire abantuze engineer jesha konda ba engineer mumfashe rero ugamba wo kuja kuri kuma platforms atandukanye mubwira abantu ko turi muri promotion ikirenze kuri ivyo byanyanje kurondana ko barubaka ndabaza nko kuragura amabati kuko ntaze bibwe babose mwahaye akazi aba engineer mubwira abo muri Superbat amabati yagura muri Superbat kubera ko yanduzonyera guhera nyene nango muravyumva. So guys rero bye bye ndabasezeye yero baby girl mignonne wanyu iremazo muri Superbat namanazi bishirako nizi mukeneye kuba contact ariko abantu mama munyitura muri hanze mwarabonye ko je ndababwira ibintu bizima kandi bikagenda neza. So guys reka dukore cyane twizere Imana ibisigaye bizogenda neza cyane. Ciao ciao.